tungane urabibona mu maserivisi menshi ya leta hariho abantu babibona nk'uko ari ubuzima mugari rwanda rw'akarorero nko muri etazi cyo naragiyeyo kwiga ikintu baribereye murabonye uko inkingi ya mbere muri etazi ni naragendeye administration atari make nta muntu w'umukozi wa leta rekuriwe kwakira amafaranga ashika arenga $20 ibore rigwanywe kandi rituzwe kandi birashoboka mu Burundi kubera twavuze ibigiturire mugabo ari ndavuze ko ibyaha bijana navyo hari ico bita branchement de capitaux mu Burundi kubera ibyo bimatanye n'ibiturire bavuga yuko nko mu Burundi hari itegeko rivuga yuko kizira yuko giteba ko hari umuntu twari miliyoni 200 muri banki tavuze yakuye mugabo genda aba banki ne miliyoni amajana barakira sanzo ka aho tuja mu bize ivy'imyitwarire ibibazo nivyo ndagwa kandi karora sanzo mu bisanzwe bavuga yuko umuco hari itegeko kugira mwaka 2008 rikomoka kwa basemeje kuvuga gisubiramwe mwaka 2003 incuro indwi ugisubiramo 21 fois no kuvuga ugishiriramo mu gatondo sasa no ku mugoroba panda 21 jour non 21 fois ico kintu kica gihinduka ubuzima bwawe ntubukirezo nangugire ivyo izo ni comportement ingene ziba ancre mu bantu igiturire rero iyo umuntu yamenyereye kukijya dufate ivyo padiri avuze dufatire ko ari ibore nkuko abivuze kandi nivyo twe tuciyita akaranda hare tukacita ikanser kuko y'ikintu kigwaye kanseri cya corrompi urumva mu gifaransa bavuga neza afishe yantuze nyibaye corrompi kaba kabaye ntusubira kuyirepara gwikunde rero igiturire ni kintu nibaza yuko ari kibi cyane ata muntu numwe yoshobora kucemera cyangwa gitorere afise ubuntu rero ko ico kibazo mubajije womenya neza yuko iyo umuntu amaze kukisaba rimwe cyangwa gushaka kabiri gatatu kandi gatanu birahindura ibintu bisanzwe ntabaciyumvira ngo yibaze ko ashobora no gufungwa kandi urabibona mu batungane urabibona mu maserivisi menshi ya leta hariho abantu babibona nk'uko ari ubuzima mugari rwanda rw'akarorero nko muri etazini cyo naragiyeyo kwiga iby'intu baribereye mu 2008 muri etazini naragendeye administration atari make nta muntu w'umukozi wa leta rekuriwe kwakira amafaranga ashika arenga $20 atarupapuro yaherekeje mu Burundi kubera twavuze ibi by'igiturire mugabo hari ndavuze ko ibyaha bijana navyo hari ico bita branchement de capitaux mu Burundi kubera ivyo bimatanye n'ibiturire bavuga yuko nko mu Burundi hari itegeko rivuga yuko kizira ko hari umuntu twari miliyoni 200 muri banki tavuze yakuye mugabo genda uraba ama banki ne miliyoni amajana barakira sanzo ka epruta itegeko rero ibibazo nivyo ndagwa kandi karo gasanzwe mwakino gihugu hari itegeko kuva mu mwaka 2008 rikomoka kwa basemeje kuvuga mu mwaka 2006 ryashizwe iki kumuntu mukuru w'igihugu itariki 18 z'ukwezi kwa kane ndamukiza mwaka 2006 ayo masezerano navuze ya Nations Unies Burundi bwashize ikumu itariki 18 z'ukwezi kwa 0 mwaka 2005 urumva bategeka arahara kandi arakwiye burya haragiyeho n'itegeko riho gusubirwamwo ryarite contre branchement de capitaux ubu barashizeho n'ikigo bita CNRF ni Cellule de renseignement financier nk'ibyo byose mu bisanzwe nta muntu aho izo nzego zikora nk'icyo kigo bita Cellule nationale de renseignement financier aho gikora burya n'imodoka nziza wayiguze bagomba kukubaza amafaranga bayakuye n'ingene byagenze nta muntu ashira nkibura yaho ntushobora gushira nta mouvement suspect y'amafaranga atazwi we yavuye n'ikintu yavuye mu officiel kibaho mbwa twebwe iwacu le branchement c'est normal umubona ibintu bisanzwe rero n'ibintu mbona bigoye cyane bisaba vy'ukuri yuko nibaza ko petero kubivuga mu nyishu mugabo ndavye ivyo umukuru w'igihugu yari yatanguje nuko mbona bisa n'ivyahagaze
ibintu yari yatanguje byo gushiraho strategie nationale igitabo cy'igihugu cyo kurwanya igiturire ndavye ibintu byari byagiyemo cyo none natangwe kugira icizere mugabo nukuri cyo mbona byahagaze kweri mbona byarahagaze turi kumwe n'uwo mu biro by'umukuru w'igihugu reka duce tugira ko tumubaze Furera hariya yavuze yuko leta ari ikwiye gufata iya mbere mu byumva kumwe Ego cyane tuvyumva kumwe leta niyo amategeko niko bivuga nicyo niteza gufata iya mbere kandi icyongeye ko nuko twagarutse tukumva mbonye abo nyene mu kanwa kabo baragaruka akavuga ati amategeko arahari amategeko mu Burundi arikwije amategeko arahari kibazo gica kiza nikihe eske umwene gihugu w'icendajuru wo mu Kirundo aratekanye ari kuvyerekeye intwari bereye kubera amategeko ahari cyo nico kibazo gica kiza tukibaza nde none ga Felix ico kibazo inyishira hari nubu bwigoro mwumva buriko burakogwa ibi turiko duca hirya no hino mwavuze ivy'intwari bereye ateske twovuga ivy'intwari bereye tavuze ibiturire ivyo onye n'amateka hari nta ntunze ntushaka kuvuga intwari bereye udahere kugwanya igiturire ni ibintu bidakunda uhera intwari bereye kugira ibeho nuko haba ari kugwanya igiturire muvuze rero uti tyobaza nde bibazwa leta mugabo leta nayo iragira abayifasha nibi rero dushima mbere nakigoro kaya mashira hamwe yigenga agera kibura ati nyabuna hari yanye mwene gihugu agiye kwa muganga ntiyatunganirwe neza cyari muri administration arakantu yabuze bakabivuga byo bayivuze biriko byankira hehe kugira ngo iyo nyishu ntibiriko biranka nibaza yuko muhaye murabibona murabona ubunye abantu barafise ico batinya batangwe kugira ico batinya wapi kweri kandi Rufyiri yavuze ko twaregeje izanshuro 21 ubigiturire gisa n'icagiyemo nta muntu akiri ingwara atagwaye ntawe kiratagwaye ariko arabizi Rufyiri yatanze akarorero muri za Amerika hose iyi ngwara twagwaye barayigwaye mugabo hari utwigoro twa leta tugushaka kubivamwo nk'ibi biriko birakogwa murabona abantu barahanwa ugiye kuraba ibyegeranyo bihari nka Rufyiri barabizi ugiye mu bushukaraba abantu bafunzwe urabona vy'ukuri kugwanya igiture cyahagurukiwe nibinye mbere ncangira ko ndanamuhumuriza kandi yavuze ati umukuru w'igihugu nyene cyubahiro yashize makigoro ubona yuko ku bintu bigira bibandanye ku rugero rushimishije ati muga ngo vyarahagaze ngenda muhumurize ko bitahagaze ntivyahagaze amategeko twarayakoranye turakorana na societe civile bose barungika ababaserukira turagira umwiherero turaje igitega turamara iminsi itari mike turategura amateka ameze neza muzoyabona rero avuze ngo vyarahagaze byaratevye peut-être muga ntawo havagira amakenga ati kumbure biherera mu nyandiko kuko no mu ntangamarara twavuze yuko amategeko harashizweho inzego zijeje kugwanya igiturire ariko mugabo umuntu aravye ku rubuga agasanga nta nyishiko iratogwa biherera mu nyandiko canke mu mvugo nta mu nyandiko biriko biraherera nibaza ko ngira twava dusanga tugiye kwanticipa cyane tukavuga ibitara nk'iryo tegeko uko rihari mukuru nyiricubahiro yari yavuze ko ibi bintu byo kugwanya igitura byifatiye mu bintu wabose turi kumwe n'inzego n'ibisata mbere ibiturire byiraye yamabi ariko arabivuga tubyumva birazwi kandi biriko birakogwa rero Rufyiri iyo tekana je nibaza yuko atakwezi gusigaye mutabonye yuko ayo mategeko twashizeho aje kubishikiriza ku mugaragaro hanyuma inzego zitutangure kuja ku kazi ukwezi mushatse kuvuga iki hazoba hari iri tegeko rya stratégie nationale de lutte contre la corruption shasha igitabo cy'igihugu cyo kurwanya ibiturire twakoranye leta tugakorana na societe civile nta kintu na kimwe mu bintu vyerekeye kurwanya igiturire tutashizemo n'amategeko yo kubihasha rero hasigaye ico bita ntuze ya validation yayo Gabriel Rufyiri iyo strategy nduva yuko muyizi abanyagihugu bo kwizera yuko ndayizi nabivuze kare mugabo nagira ngaruke ku kantu murabona iki gitabo
iki gitabo umuntu akiciye hirya no hino kirimo umukuri kwinshi kuko mwebwe mugitangura nibaza ko petetere nkeka mwavyitiranije ikigo bita Transparence International ku isi nico gitanga gitanga urugero kimwe bita indice de perception de la corruption mu bihugu bikigatanga n'amanota igihugu cyose kigezeko Burundi bufise amanota 17 kwijana kandi niburigera bushikana 20 ku 17 18 19 iyi gitabo rero cyarashizemo ayo manota mu bintu bijanye n'uburongozi turi ku 40 kuko ibi navyo birafise ikintu 40 kwijana birafise ikintu bya influence bikira ku bintu kijanye no kurwanya corruption igiturire kuko ibi bijanye no gukorera ku mugaragaro transparence ni 12 n'uduce dutanu kwijana mu gitabo murumva yuko baragerageje mugabo rero jewe ntababesha iyi mbono uravye imbono kazoza uravye objectif ayigize bakaba kandi bafashe yuko pilier ya mbere ari ibi bintu bijanye n'intwari biri n'urwanya giturire jewe nkabona atakintu kimwe kiro kirakogwa kuko iki gitabo cyagiye mu mwaka wa 2000 mu juillet 2023 urumva kiramaze imyaka 2 irenga ibi bintu rero nkuko abishikirije twebwe by'ukuri twari twabishimye nahereye ku bintu by'ubutare twari twabivuze tuti ubutare ntibyumvikana ukungene amafaranga tutayabona tukabona bigira mugabo umukuru w'igihugu yashitse yaciye abihagarika contrat zose yarazihagaritse mugabo jewe ku bwanje ahubwo baca babazo baje bazisinye kuko barahari kandi muri leta barakomeye nana bazisinye sinovuga amazina y'abashikiranganje murabazi mwese babaye twabashikiranganje bwa energy mine je mu bwanje bagahagaritse bazifuse bazihagaritse baca baza kubabaza bakavuga ingene bazisinye bakaza kudandaza ibintu by'igihugu mugabo usanga n'abo bantu ari baca bashinga amateka ari baca bababiriye usanga ari bubashwe bashitse bimwe twariko turavuga igiturire ngarutse kuri cyaki nimwavuga igiturire meze iyo kimaze kwaka indaro usanga ucusanga abo bantu ari bo bicara imbere aribo bitwa ba honorable je narahi ko atanu mushinga amatenzo faswe kwita honorable kweri arabirahi yaduhumurije ko mu kwezi bizoba oya ivyo avuga nukuri turavye ico gitabo tukaba ivyagiyemo twabanze gushiramo ikintu c'imico uko mavuye reintegrite nk'ubundi bakaronka ikintu gihambaye cyagiyemo bavuze uko hazoja ikigo hazoja ikigo c'igihugu kijejwe reintegrite kuraba abantu baronka amabanga ya leta umuntu yakuze yiba mu rugarama akura yiba mu rusenga kurazi ko ari gisuma uyo muntu nazo yajamo mugabo urumva bizava ingorane je ngo mangira yigiture kimaze kwiganza usanga nabo bantu babasuma urumva hacaza ikintu bitari king makers abantu bibigatanya mu gihugu akaba ari baterega idameme n'amadecision akogwa burya nivyo bibazo bica biba yigiture kimaze kukugira kugira ukigwanye rero urabona bamwe muri Kolombi mbega babitangwa regangester bajya urabona ko isi yose ari kabagwanya mugabo kubirugire biragoye kugira ngo abo bantu bagwanywe nuko muri leta ubanza gushiraho abantu vy'ukuri izo ngeso batazifise nico kintu kikwiye bwa mbere mugabo kuko nabo bagira solidarite babonye je ndibuka bariko baragira reforme ya Obere mwese muravyibuka Obere abantu baragwanye barahagarara burabugesera mugabo kubera uriya muzungu yaje murazi ko ntuze douane na impôt byari byo bisata vya mbere byaza mu bambere bamuzwe n'ibiturire mugabo uriya muzungu bahaye kijya gikorwa cyo kugira ibyoza n'impinduka muri Obere muri douane na impôt yarakoze ibishoboka byose mugabo murabe mwiyumvire ava yuko tuja muri reforme twinjiza amamiliyaridi munsi ya miliyaridi amajanane urumva moins de 400 miliyari mugabo au bout de 3 ans tumaze kugira reforme twari tugeze kuri 1500 miliyari ubu turi kuri plus de 3000 miliyari umuntu yashabaze ikibazo aho ga secteur kamwe ayo mafaranga yose amamiliyaridi arenga ibihumbi 2 n'amajana 5 wumva ko yaje mu mifuko y'abandi iki akora karo gatoyi kugira rege tureke igwanywe no mwico gitabo turavuga amasektere bagomba gufatira ko no kugira ama reforme kuko
kuko kurwanya igiturire gusa yavuze ngo ubwo busho buruzuye abantu mu busho harabariyo baciriwe imanza hanyuma baraheza iminyururu bavyanse ko bavayo hariyo tugiye mu vy'ubusho vyo bindi kuko biragoye kuko kurwanya igiturire bisaba amastrategie menshi mugabo bihera ku bantu b'ubuntu hagiye muri leta no mu nzego z'igihugu no muri administration atabuntu bagira l'intégrité morale ntibeze ngo bikunde. Urakoze imbere yuko tuza gukubitira mu Gatumba mu Rumonge kana mu gisagara ca Bujumbura ariko mbanze Frere Symphonie mu gihe amateka hari urano buhaje nico gitabo Gabriel Frere ariko aravuga nikiraza kweri twe tukibona ruko nikiraza turakirinde reka tukirinde amateka hari abajije kuyakurikiza bahari none bigenda gute ivyo bintu uravyumva utarishura atari mumbabarire ndamvuge akantu ijyaluwa yo muri 2006 ijyateko ryo muri 2006 no reka muri kubwiza bashingiro ibwiza bashingiro mu ngingo ya 94 abaje abanyepolitike bari ngaha ndazi ko babizi kandi bari wese abikurikirana arabizi Nakevoni nibaza ko abizi kuko yarakoze umwanya munini muri brigade spéciale anticorruption mu bwizwa shingiro mu 2004 bavuga yuko abari mu nzego z'igihugu binje mu banga cyagenda kwerekana ubutunzi bwabo ingingo kuva ku 2029 gushaka ku 2036 yajyategwa nababwira ryo gwanya igiturire bavuga yuko amasentare guhera kuri sentare ntahinyuzwa hariho abantu baza kwerekana ubutunzi kuri ntunzenya kuri muri kurdapere hari abantu baza kwerekana ubutunzi bashizwe n'iteko ry'umukuru w'igihugu nk'abantu mustanteri n'abandi muri grande instance ageze ijya sentare z'igihugu hari bateza kuza kwerekana bajya ba gestionnaire b'amafaranga mu ntunzenya mu makomine no mu buzi bwa leta bagomba kuza kwerekana umutunzi mugabe yumvire kuva mu mwaka wa 2006 kugeza no munsi tuvyasubiriye nibarigera babikora rindira ivyo bintu rero nico kimenyetso cerekana ko mu gihugu c'u Burundi hamaze kuba abantu ba king makers nukumva barinda gucinya muko kugira ngo ntangiyo clarification yako kantu birajanye imbere birajanye baze hari kibazo mwamye musubira ko giturire ibore ari hantu tugeze Rufyira avuze ati duharuye 21 iyo birenze biba byarenze amazi tugeze nko kuri kangahe nitwoke batugiharura ariko ije cyo mbona nuko igituriye cabaye inibanalite ibintu bimenyerewe n'umuntu ngira ngo no kumuvugisha se umengo wocuma akantu kuko amuvugishije cyangwa ko akuvugishije ubu byakwihose nta muntu ugira ngo nta muntu akibone ko ari ibintu bibi noneho namwebwe abamenyesha makuru muzorabe ntimukivuga ibiturire iryo bibone ntacyo ntimukirivuga turiko turayivuga namwe uyu munsi tugize imana umuntu ahora numva wenyene agerageza kuvuga asubiramwo atera induru yari Gabriel Rufyiri na Oricom ndibonye bari amaze iminsi batera induru n'abandi bose baranumye kuko byabaye ibintu bisa igitwe cyabaye nk'ikintu gisanzwe muri kumuraza eti none byogenda gute ngira ngo yuko hariho engagement politique ni vyiza leta s'engage yugutuza igiturire ni ikintu gikomeye twakivuze mu turaza ariko rero hariho icyo no kwita ubushake donc la volonté politique ariko nibe volonté politique na volonté politique iri forte no kuvuga yuko iri accompagner des moyens techniques abantu bagahanwa kandi abagize neza bakagira bakumvikana yuko bakoze neza reka turaza kubigaruka ko turiko turabakumbure ingene vyogenda
inyishu nayironse ku kibazo nabajije nti amategeko bigendera mugabo wavyishuye aho kuvuga uti caramaze kuba mu migenzo urumva kimaze kuja mu buzima bw'abantu ntikiba citwa nk'icaha urumva biba vyamenyerewe reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma tumirira amate hanyuma turaza kubigaruka Ikivi n'ikiyago umwanya ku barundi bari mu gihugu n'ababa mu mahanga ngo bahanahane ivyiyumviro ku iterambere ry'igihugu. Murundi aho uri hose akanya ni gwawe. Ikivi n'ikiyago. Ikivi n'ikiyago. Ikivi n'ikiyago umwanya ku Ikivi n'ikiyago. Ikivi n'ikiyago umwanya ku barundi bari mu gihugu n'ababa mu mahanga ngo bahanahane ivyiyumviro ku iterambere ry'igihugu. Murundi aho uri hose akanya ni gwawe. Ikivi n'ikiyago. Ikivi n'ikiyago. Ikivi n'ikiyago umwanya ku barundi bari mu gihugu n'ababa mu mahanga ngo bahanahane ivyiyumviro ku iterambere ry'igihugu. Murundi aho uri hose kirabandanya mu ntangamarara twari twavuze yuko tuza guha ijambo bagenzi bacu bari hirya no hino. Reka duhere kuri mugenzi wacu Alice Ndayizeye yaragiye mu Gatumba atubwire ingene yasanze ivy'igiturire vyifashe. Nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baba muri zone Gatumba komine Ntangwa intara ya Bujumbura gushika ubu ibiturire biracasabwa mu bisata bimwe bimwe iyo umuntu abitumbereye agiye gusaba ikintu naho hari abayibwirwa mu mvuga ifobetse nko mu biro ugiye ubwaye ikintu atakikwa ntaco yogu ahubwo ngo ntamanya mse ndigiri bigaca bisaba kutanga amafaranga kandi ritari itegeko. Uwo mukenyezi asigura ko gushika ubu hari impapuro atashoboye kuronka kuko igiturire yasabwe atashoboye kugitanga. Ntanze nk'akarero mbere katari kuwe nari maze cyo muri vya bipapuro byitwa vya ntaho nikora nk'abakozi ba leta basanzwe bafise mituweli batanga igiturire cyo 500 bijye ipapuro bakabironka mugo nakwe turabakene tukabura ivyo bipapuro abonetse undi muntu afise amahera we ntakwandikira wuce usubira inyuma. Abanyagihugu mu Gatumba y'amara baremeza aho gutanga ibiturire bizana ingaruka mbi ku mpande zose. Ufise ukuri ndaguhabwa kubera cya giturire urabona uyu muntu agitanze arafungwa ubushakiriye nawe agafungwa bya bikorwa yakora biba bigikwiriye. Naho biruko berekana ko bitoroshe kureka gutanga igiturire bakigusavye. Mbamba ngwaye cyangwa ngwaje mfise umuntu ari mugasho nkaca nimva none je no yatanga gusubira kwibaza yuko kizoba ingaruka mbi ndagitanze cyo kucibaza. Bamwe muri abanyagihugu basa mbere nabihebuye kwigiturire bitagishoboka ko gituzwa. Byo cyakure byo gukorwa n'Imana kuko abana b'abantu n'ibigeugeho ushobora kwiyumvira ngo barashobora kubigororwa cyo usanga bigorana cyane. Aba bategetse barazi ko igiturire kibo gitigera kibura n'umunsi n'umwe namaze kubafyondera kantu uvuze ko atanze igiturire bavuga ko mubesha kubera gize ntafise agafaranga yatanze. Niyo mpamvu rero kugira ngo ico giturire gituzwe ndimwe nk'imyaka kivuzwe subu mugo kugira ngo kije mu ngiro vyarase. Ariko kandi hari byo bavuga ko bibaza ko vyogira ico bihinduye nko gushiraho aho umuntu yoca mu kwerekana ibiturire biriko birasabwa n'ibindi. Kugira ivyo bintu vy'igiturire bigabanuka twebwe bato bato nimuturonderere ahantu tuzoja kwitwara banse kudukorera ico turondera kugira ngo cembaza babafata aho igiturire kizohapfa. Leta nihaguruka bafasha atanze igiturire bose bahanwe kora bose n'abasuma. Bamwe mu banyagihugu babona ko sentare yari hariwe kugwanya igiturire yogarukanwa. Iyo sentare yari yashizweho n'itegeko ryo mu mwaka wa 2006 hisunzwe itegeko ryo gukingira no kugwanya ibiturire by'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2006. Inama shikiranganje yo mu kwezi kwa12 mu mwaka wa 2020 yavuye ifata ko iyo sentare yokugwaho ibijanye n'ibiturire bikabandanya bikurikiranwa n'abaparke na sentare y'iyungururizo. Egome Alice Ndayizeye yari yagiye mu Gatumba tumushimire. Reka twumvirize Alexine Basumba nawe yaganiriye n'abanyagihugu bo mu Rumonge.
bidoga bavuga yuko igiturire gitangwa amenya muri komine Rumonge intara ya Burunga bagatanga karorero mu gisata c'ubutungane aho usanga imanza zicibwa ukutariko kubera ingeso yo kurya ibiturire yibonekeza mu masentare iyo aho tuburanira no tubibonera. Bidoga bavuga yuko igiturire gitangwa amenya muri komine Rumonge intara ya Burunga bagatanga karorero mu gisata c'ubutungane aho usanga imanza zicibwa ukutariko kubera ingeso yo kurya ibiturire yibonekeza mu masentare iyo aho tuburanira no tubibonera. Umuntu afise ukora uko bigene yarushijwe ukabura urwo rubanza gende kwahindura reka iyo baburana tuba tuvyumva tutujya mu ntari mukuru kumvije iby'amasura yavuze byose twebwe tuba turi harya muri sentare turumva ufise ukuri ariko tugasanga byarahindukijwe. Je nk'ahantu ndiko nditegereza mbona ahantu hari igiturire mu gisata c'ubutungane ahantu n'ubu biracagaragara yuko umuntu atanze agafaranga urubanza barukora rutategerezwa kugenda hanyuma noneho y'amafaranga akamubera inyishu y'ikibazo yari afise imbere y'ubutungane. Ahandi abo banyagihugu bavuga yuko harangwamwo ibiturire ni mu gipolisi kijeje uruja n'uruza ku mabarabara abatwara abantu barenza igitigiri cabo bajeje gutwara abapolisi bajeje gusuzuma ubwo ruja n'uruza bakirabira hirya. Mu gipolisi barabona nko mu modoka mwapakiranye muri bangahe mu gace impande y'igipolisi wabona yuko aba bantu bahava babafata bakabaca amande ariko tukarengana tugahagarara bakaramukanya hanyuma tukarengana. Mu rwego rw'ipolisi nabo nyene ntibakorera mu muco, hari abo usanga bazinduka ku mabarabara ari naho usanga ivyo biturire bitangirwa ugasanga umuntu ntiyari mu mategeko mu by'ibarabara ugasanga bashira mu bwatizanaya bikaba biheze canke ahandi naho ugasanga peji runaka arakiriwe urubanza canke arakiriwe umuntu canke ati imbohero ujya muntu ndaguhaya. Abanyagihugu bakaba basa n'abamaze kwihebura kuko babona ko bitazoshoboka gutuza ingeso yo kurya ibiturire bagasaba ariko leta gufata ingingo zose zishoboka zo guhana abaka hamwe n'abatanga igiturire. Abajeje gufata ingingo bivira hasi twebwe bene gihugu tubandanya tunuma kubera haraho uvuga uti mbega ni navuga bace banyirukako ngo navuze ibi nabonye ibi gacunuma nyene ni kuza barahimiriza ababijejwe abatware boza barahimiriza ndetse hakaboneka n'indongozi zumva urukundo rw'igihugu cabo cane cane kuko nabo bamenya uwagitanze nuko nubwo bamenya umuntu yatsinzwe yarafise ukuri nta ngwirikizi tubibona mwirabo. Leta nifata ingingo yo guhana uwagitanze hanwe uwacakiriye hanwe ubururo bugaragara. Iyo myidogo y'abo banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge yibonekeza mu gihe ico gisagara nyene cari carabaye mu bisagara vya mbere leta yari yuguruyemwo ibiro vy'igipolisi kijeje kugwanya ibiturire mu mwaka w'2008 Brigade Anticorruption mu Gifaransa. Mu gipolisi c'Inyamiramabi mu Rumonge tubabajije igitigiri c'amadosiye y'abarya ibiturire bamaze gukora uno mwaka bakaba batwishuye yuko ata dosiye nimwe bararonka. Sumba yari mu Rumonge reka twumvirize Jide Ndayishimiye nawe yaganiriye n'aba hano mu gisagara ca Bujumbura. Kujya batenze mu kubihumbi cyane yacakoze bisaba yuko nyumba 10 canke uwundi aza kukwemerera kugusinyira mu gakaye k'umuryango. Abo ni bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko basaba gutanga amahera iyo bituye bamwe bo mu ntwaro kugira ngo batunganirize cyo kimwe na bamwe mu batanga ubuzi ibiheza ntibiborohere kubera mikoro make. Ari nk'umuntu aje kumenya akazi cyangwa kumakaza akambwira ati nk'akazi k'ibihumbi 500 akajya batenze mu kubihumbi cyane yacakoze shobora kuja ku ikomine kiyo kwandikisha umwana bakagenda ko kwaka timpa kavemiri ngaho ugenda kigukorera ukagenda gusaba ikintu ukorerwa canke ari nk'umuntu akugendeye mu rugo ugaca usanga bisaba yuko nyumba 10 canke uwundi aza kukwemerera kugusinyira mu gakaye k'umuryango akoresheje yuko ubanza kumuhereza icupa. Abanyagihugu bakabona ko ivyo kugwanya igiturire bikiri kure kubera ko n'ufashwe adeza ngo hanwe bishemeye. Umuntu ashobora gufatwa nk'uwari igiturire yajanwa mu Nyamiramabi ukaza ubona atana amasaha 3
aragarutse bagutwaye nk'agakinga kudafise umutaxifera yamaza ambwira ati abamusavye nk'ibihumbi 10 kugira ndarigombore bisobanurwa yuko ico kiri muri bimwe bigaragaza yuko igiturire kikiri kure mu kugira ngo kigwanwe ngaha. Basaba leta guhana ku mugaragaro abafashwe ari ibiturire hamwe n'uko hoja umuco mu itangwa ry'akazi. Je novuga yuko hasabwa yuko umwe wese tukabanza tukikuramwo iyo ngeso mbi yo kutanga akantu mu kugira ngo ukorerwe ikintu. Yosaba urumva nk'abajya ba boss bobo nyene gutanga ubuzi akishikira kuri tere. Ubu nka jende umufunire mu menisi nka boss afise nkugure taje nkuko nyene akaza twivuganira atenize guca kundi muntu ngo atuma roje abantu batuma niwe usanga bari kwa kibiturire uvuga ati atampaye sindakurangira akazi. Leta yohana neza bikwiriye abo bantu bagabacira imanza zikibiriraho. Twamenyeshe ko umugambi w'intwari bereye n'urwanya igiturire watangiye gutegurwa mu mwaka wa 2007 leta y'u Burundi ikagiye kwemeza mu mwaka wa 2011. Abo twatumye mu Rumonge na hariya mu Gatumba no mu ngaha mu gisagara ca Bujumbura tukaba rero tubashimiye muri make rero ngira ngo mwumvise bavuze nka imwe twari ko turavuga yuko igiturire catevye kiraja mu buzima bw'abantu bose ku buryo umenga nibisanzwe. Reka duhere kuri Felicien hanyuma duhabe tuja kuri babatumire bandi twabwira turi kumwe ngaha muri studio. Uvyumva gute wewe wumvirije ibyavuzwe mu Gatumba no mu Rumonge no ngahe Bujumbura? Ni bimwe twavuga ati igiturire nta uhakana ko kitahari mugabo nagira ngo nshingira ko menga barihebuye abo bantu babagira bakarenganya nkako tubaremesha yuko inzego z'igihugu bunye ariko zirakorana kimwe kugira ngo ibintu bihagarare. Bariko baribaza ati none atema sentare ntacari karagira umugani baza yuko uyu munye muntu nabo nyene bova mu bwoba nta muntu unya arega umuntu yatanze igituriye kugira yasavye igituriye agenda dahano. Abo bafise imanza mu Rumonge turabizi hari imanza nyinshi natwebwe duha twishikirayo turaje kuraba turashika ku rubuga tukaraba kandi abarinze bashira ubwo bwoba bakavuga bati twe twarenganijwe ngaha benshi barandikira umukuru nyene cyubahiro kandi nyene cyubahiro acavuga ati simbirayo dusimbiyeyo nibaza mu Rumonge numvise niho bavuga gose cyane kubiturire nta dossier nimwe iriyo vyiraye oya no nta n'ukwezi guheze twiviriye twebwe kandi benshi baramaze gusubizwa mu ntuze ya mu butungane. Rero nibashira ubwoba umuntu yabasabye igiturire babivuge twebwe turahari kugira ngo bashobore guhana ari warenganijwe karenganwa n'amasentare imiryango yindi cyubahiro yarayuguruye nta n'ikindi tujeje twebwe nta muntu araza hajya anye nta gusunikana hajya umuntu ashitse tugasoma dossier tugasanga yarenganijwe abantu benshi bari ko yarenganwa kandi ndaze barabishima. Gabriel Fieri barihebuye mu bisanzwe ivyo bavuze ntacu umuntu yobivuga ko kuko nicyo twavuze twese ngaha n'uwaserukiye ibiro vy'umukuru wiwe yabivuze. Twebwe urumva muri leta barafise ukuntu bavuga ngo barahana mu bisanzwe ngene bigenda ni bimwe nkunda kuvuga mu bintu bitare politique publique. Mu bisanzwe les politiques publiques zirafise ingene zikogwa nibi rero byo kugwanya ibituri birafise ingene bigomba gukogwa gufata dossier imwe hariya ivyo ntacyo bishobora gufasha. Ndabakaruro gasanzwe nababwiye obe douane na impôt mbere ingene byari bimeze. Douane na impôt no kuvuga yuko iyo baguma bagira bavuga ngo bagira bahana umuduwani yumwe kuriya ngo bahana umuduwani hariya babeta ngo baverempo mu verempo umwe hariya mu verempo hariya none niba barabo bafata ariko ntibyari byaranse guhera. Umuntu rero agomba kugwanya igiturire agira de reforme utagize reforme ntibikunda eka iyi justice y'ubutungane dufise uno munsi bwaguma ukuburi uko mubona n'Imana izoza twese turi ngaha bida ntibizovuna na giturire zova kigwanijwe. Ico ni cyambere iyi administration dufise uno munsi ukwiri uku niri tegeko mubona baraye bashize rivango découpage administratif ko babishizeho nagenda kubwire batagize reforme profonde de l'administration publique ari maje de l'OBR tuzoguma tuvuga nta kizofa kishobotse. Ivyo urumva si ibintu umuntu ndakurondera n'ubuhinga
ugira une réforme profonde ugashiramo abantu bashasha nabarya bitwa ko babariyo urabaha ibibazo bakagaruka gushasha avec des nouveaux contrats canke nani masezerano yandi mugabo bakumva yuko ibintu vyahindutse mugabo nababwiye umuntu ingene akoze ingene amenyera arimenyera agahava abona kumenya ibintu bisanzwe aba bacamanza bose no kubirukana bose kujya tantu bavuyeho bakabuza bushasha mugabo urabona bimwe bita guhomera ko gufata imivyirwa gumutsigira kuzigira bijya ntibishobora gutuma ibintu bihinduka none bibabwiye ndi ngaha mureke bane dutereke aba procureur aba magistrat batabakuye bose ngo banze basubire kuba bakoze bushasha kuje bagize muri obere ivyo dukora byose ntabwo bizofa bishoboza donc mu jambo rimwe il nous faut des réformes profondes mu nzego z'igihugu zose atari uko ivyo dukora byose ntabwo nico gituma kijya gitabo je ngomba gishimika kijya gitabo kivuga impinduka ijya stratégie nationale de lutte contre la corruption izana impinduka izana ivyo bita ma réforme iya ma réforme atabaye rero ivyo dukora byose ko turi digadiga urakoze cyane frera gatoya kugira ngo twibuka abandi ego jewe nararavye muri histoire yuko ukuntu Burundi bwagiye baraba evaluer muri ntuzega muri par la transparence internationale indice de corruption mu mwaka wa 2007 twaronse amanota 25 ico gihe twari duheje gusinya ya masezerano twamye tuvuga hajamwe itegeko uba turonse 25 mu mwaka wa 2017 twaronse 22 ariko uravye neza usanga ari uko hari hamaze kuba iyo bita examen périodique twaragize zibiri imwe yo mu mwaka wa 2010 gushaka 2015 hamaze kugira yindi yagizwe na Allemagne na Cameroon batanguye itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016 hanyuma muri ico gihe twaje turonka amanota 22 usubinye ugiye gatoya inyuma mu mwaka wa 2013 twaronse 21 umuntu akaraba ugasanga nuko hari habaye iyo examen yakozwe na Egypt hamwe n'igihugu ca Venezuela nka mu Burundi bakaba bashaka kuraba bya incrimination détection et la répression de la corruption urumva hateza kugira ngo hateza kwa ikintu gifise inguvu kugira ngo n'abantu bumve yuko bagize shock n'ubu rero nimwe nivira yuko iyo stratégie nationale de lutte contre la corruption ije abantu bakayimenya bakabona yuko des réformes zishoboka zigakogwa abantu intagiye mu gahanga bakabona yuko bari ngo ibore ntuze bagirizwa ibore bagahanwa n'abandi bagize neza ahubwo bagashimirwa aho twacha tutangura kandi gusubira kwinanata kugira ngo tuze tuve mu kamenyero tugende mu ntuze aho imbona kazoza irimo ratujana urakoze cyane babatumire nabwira ndabona Olivier Nkurunziza akaba arongoye umugambwe w'abadasigana iprona akaba ari n'umushinga amateka nagira ngo mbaze ko turiko turavuga imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igitembere na 60 ibi turire uko turiko turabyumva turiko turabica hirya no hino biruko uko biruko mwavyumvise mwumvise no mu gihugu ingene bimeze mubona iyo mbona kazoza yoshoboka tagikozwe murakoze kuduha ijambo no kudutumira muri kino kiganiro jewe icyo mvuga nuko muko abandi babivuze mu Burundi igiturire cariraye kandi nkuko mwaje kubivuga Transparence Internationale
sinzi mu mwaka w'ibihumbi 2025 aho turi ku Mbure Gabriel Rufyiri yabitubwira, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2024 igihugu cy'u Burundi cyagira cijana na 62 ku bihugu 180. Murumva turi mu bihugu birya ibiturire ku rugero rurengeje mu gihugu cy'u Burundi. Rero igiturire twebwe icyo mvuga mu Burundi nibutse kuri yari cyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaravuze yuko ashaka kugira icyo bita tolerance zero, ariko iyo tolerance zero yavuzwe mu majambo gusa, ntiyigeze ija mu ngiro, ahubwo ibiturire byaragwiriye, abantu barajya ibiturire ku buryo burengeye mu nzego zose. Se ni Rwanda bivuga, abahinga babivuze. Ikindi jewe cantangaje nuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubushikiranganje bwahora buraye ibyo kugwanya ibiturire kandi bwahora buja imbere y'inama nshinga amateka kugira ngo bwerekane aho ico giturire kiri, baciye babukura. Ya brigade anticorruption yari kugwanya ivyo bintu ikiravaho, n'amategeko bariko baravuga baca bavuga ngo babitwaye muri parquet. Userukira umukuru w'igihugu yamye bisigura byo naravye ndavyumva, bica birasubiza inyuma ahubwo kugwanya ibiturire. Ibiturire rero mu Burundi turabona yuko ubutungane nk'uko babivuze bukiri uko kubikiri. N'ivyanditse mu ibwirizwa shingiro bavuga bati mbebwe indongozi z'igihugu mugiye ku nzego z'igihugu mwebwe mutowe genda mwerekana ivyo mutunze, bikaba bidashigwa mu ngiro. No kuvuga mu yandi mategeko, n'amategeko ariho ntashigwe mu ngiro. Iyo niyo bwa mbere faiblesse dufise. Tubafise n'amategeko bavuga, ibyo bariko baravuga sont des discours politiques mugabe zitaja mu ngiro. Abantu bararya ibiturire ukuri kwamye, ibyo muriko muravuga genda muri pafe murabe uri kurarondera yo passport cyangwa ganuze seregaliza abantu barya ibiturire ukuri kwamye. Abantu bajejwe kugwanya ibiturire nibo baca bashiraho system yuko bashiraho abandi bantu cako kugira ngo we ntaboneke mugabe barya ibiturire. Ubwa mbere mu gutezvya ama service kuko nko umuntu avuye hari iwacu butihinda, iyo mvuka mu giteranyi kure hariya aje kurondera kaga papuro casier judiciaire, extrait de casier judiciaire, azi ko azomara indwi arindiriye akata karonga, cyangwa ukaza kumubwira iki umusavye ibiturire 50 cyangwa ijana caguha kubera iki iyo fati hotel n'ikigwa amara iminsi yose ngaho. Ivyo biri mu bintu vyerekana ko ibiturire vyiraye mu gihugu. Genda n'ubu no bose ibitoro vyitwa ko vyabuze urabe Jacob Station nibiturire kugira ngo ndaguhiritirize renza ko ibihumba amajana canke ukwiriyo station nyene ubona bariko baratanga igiturire ugagura igitoro kuri magendo abantu babona umva bikaba ibintu bidashobora speculation y'ibintu biduga tubona. Leta nikangaye imaze kuvuga ngo ibiciro nibimeruku ibiciro nibimera mu gihe abantu nabo ndabivuga mu gihe abantu bari muri leta ari bo nyene bakidandaza bafise ivyo bikoreshwa bigugwa cyane bikomeye, ntushobora kugwanya igiturire. Umbega kugwanya igiturire ari ufise ama station ari udandaza ibiye ari udandaza isima. Nico gituma tuteza gushira haya amategeko yemeza ko abantu bafise ubuzi bukomakomeye muri leta bova mu rudandazo. Ubwa mbere kugira tugwanya ibiturire. Icagabiri twogaruka ko nibinye mu biturire naho batabivuze ibinye byo by'ama exoneration. Bimeze gute exoneration? Alexonera mukacamuza kugira competition n'umuntu ku isoko yagize ntibikunda ntibishoboka. Rero ikintu gishoboka cyonyene cyo kugwanya ibiturire ce sont des mécanismes zija. Ubwa mbere n'ama mécanisme nayo kuvuga ngo ngiye kubigwanya ngo nzorongika umuhanuzi wanje mu biro bopfira ku nzira abo barundi ivyararonka umuntu umwe arashobora kuronka babiri. Ni murabe muri parlement idashobora guhaguruka yo nyene ngwigire suivi d'action gouvernementale ngirabe nga amahera twatoye turaba ukuntu yakoze. Je ndibuka umukuru w'igihugu ariko aravuga ati mbega ku mwaka uhera wa budget ugasanga ari amahera yasigaye ku makone mugaka canyika tukabona. Ubu ngira bizogabanuka ko ari budget programming ya ni mechanisme yagiyeho ishobora kugwanya ibiturire irashoboka.
ubu turifuza ko hajaho vya digitalisation kugira haze e-tax kugira haze kuko ivyo nivyo byonyene bishobora kugwanya muga abantu bagikoranako intoke ku zindi baganira ka mwana wa mama ka nshuti yanje biracaguye icanyuma ngira merezeko kugira akora ibishire kuko mwavuze achat de conscience mu gihugu abantu bakigira ka mwana wa mama ka mugambwe wanje ukavuga ati uwo muntu ko yari mu mugambwe wanje niwe Mike yakora ikosa bikakugora kumukuraho naho nyene biragoye nico gituma duteza kuvuga duti nkuko babivuze dushire hamwe abantu babibona bumva ko bogwanya igiturire bumva ko bohaguruka ntibive mu majambo bije mu bikorwa kuko bitavuye mu majambo ye mu mukuru w'igihugu azovuga abandi bazovuga tuzoza tuje mu ikiganiro kubera ari umunsi mukuru bice bihera rero mu Burundi igiturire carabaye ingendo mu bantu kubera abantu bihebuwe bariko barabivuga ariko hategerezwa kubaho de mécanisme n'amareforme akomeye abantu bakabapfunga bajya ibiturire none ndakubaza mbega jewe no bamembwa ibihumbi 500 nta nife 50 sindandaza mugo ugasanga ndafise inzu 10 amakwasiteri 5 ibintu bikomeye anticorruption yonyene ikigafatira ngaha ikavuga ati wewe ibi bintu wavyubatse gute kutadandaza ivyo ntivyoroshe mu Burundi hariho ukugwanya ibiturire naho boheraho bofata abantu bakabaka ibintu byavuye mu mahera adaciye mu mategeko mugabo leta itinyira iki leta itinyira iki ko vyoroshe naho uzanga ukidentifia ati wewe ufise ibi wewe wadandaje iki wakoze iki kufise ibi ivyo biroshe kugwanya ibiturire nico gituma tuvuga duti na volonté politique iriho ikwiye cyane cyane ce sont des discours hama abantu bakashaka barondera ukuntu bakonturuna amategeko hanyuma bakabandanya bavuga bati nakivya zobivuga bije muri slogan bwandi bizoja mu gihugu cy'u Burundi dukwiye kuva mu maslogan tugakora abantu bagahanwa kw'ivyo by'ibiturire ni mugende muri Chine kugira bagwanye ivyo bintu bafasha abantu bakoma nta muntu adakomeye mu gihugu ry'ibiturire navyo jobe utuntu dutoye ibihumbi abantu bapfunzwe bavuga bari mu gasho n'abantu batoye ibivyo mugaba bahambaye bibivyo nabe nico gituma niyumvira nti tuve mu bwoba duhangane nabo babigira niho byoshoboka kandi birashoboka igiturire mu munota umwe kirajamuka uko kwa Obere bafashe umunota umwe birakunda abantu no kugira gute no kurinda no gukura mu bwoba bwo kugwanya igiturire hanyuma bagashiraho des institutions zibigwaye nayo ufata institution ari kugwanya igiturire uyikureho hanyuma uvuga ngo kigwanya ku mutwe wawe ntibishoboka Ego Olivier Nkurunziza muduhere micro Kefa Nibizi nawe arongoye umugambwe Codebu namwe muvugi ku bijanye n'igiturire hano mu Burundi mubana byifashe gute byankira he bijanye n'ukikugwanya murakoze cyane ubwa mbere twatuma dushime kino kiganiro mwatunganije tuva kuvyerekeye ibiturire ubwa kabiri dushime ko natwe mwadutumiye ubwa mbere dans un système démocratique mu bihugu vya demokrasi kugira ngo ibiturire bigwanywe bivana n'ingene inzego ubwazo zijaho nk'akarorero dushobora kuza gusaba umucamanza yatanze igiturire kugira ngo nk'akazi umubwiye nawe azogwanya igiturire ntibishoboka dushobora guhitana umuntu mu matora kugira ngo atogwe yahitanye PV agahindura akandika ibindi ngo mujane mu biro ngo ashobore gukora ibintu bitomoye ntibikunda wahitanye umusuma umujana gutunganya ubutunzi icakora abandanya abwira zumvikana yuko icambere kugira ngo mu bihugu vya demokrasi bikunde kwibiturire bigwanywa nuko inzego ubwazo zijaho mu muco mugazo tagiyeho mu muco abantu bagiyeho bivye abara basuma bashitse mu nzego bashishikara biba naho ujya guhitana umuntu aca igitoki bimwe Rusiri yavuga ibi bitoki canke asopa abantu mu mifuko ukamujana akabugira umukuru wo abandanya vyabindi niko bigenda hanyuma ikindi kijanye n'ibi vyo kurwanya ibiturire murabona dufise ibwizwa shingiro ritegeka abari muri leta kwerekana ubutunzi binjiye n'igihe basohotse twagira ibwizwa shingiro ritegeka abari mu biro z'inama nshingamateka na nkenguzamateka kwerekana ubutunzi bwabo binjiye mu mabanga n'igihe basohotse
ryateko rigurwanya ibiturire ku binema bita la loi anticorruption yerekana ko abantu bose bagira amafaranga gushika ku mukontable canke caissier DAF DG bose bateza kwerekana ubutunzi binjiye mu banga kugeza basohotse ivyo bintu habuze iki nta masentara ariho abijejwe abo bantu ntibariho ntibashaka ivyo tutarabigira ayo yandi madisikuru abantu batubwira ngo abanyagiturire nayiki mu bisanzwe jewe nitegereje nibaza yuko mu nzego z'igihugu uyu munsi ahubwo umugambi nyamukuru bafise ari ukurondera ubutunzi buciye mu mwijima ninaco gituma banka kwemera izi mekanisme ziriho namvuga mu mekanisme none yashizeho n'ibwizwa shingiro nashizeho n'amategeko ikindi kintu kizoza kibisumba n'icahe hanyuma honorable yabivuze barakuyeho inzego zose z'urwanya ibiturire ya sentare ca gipolisi uragenda urabe n'aya ma inspection uhere kuri inspection ya d'Etat ugenda no vyita ma inspection sectorielle usanga amafaranga bafise ari guhemba abakozi gusa nta n'igitoro baronka cyo gushaka kuri tere babigiye bagenda ukwezi kumwe ahandi usanga yaheze ibijena nabikozemwe aho usanga bakubwira ngo uze gukontrole ntara zibiri utagira n'imodoka y'urwanya igiturire ivyo vyoshoboka gute zumvikana yuko ibintu vy'urwanya igiturire kuva ajya amasezerano agiyeho mwaka wa 2003 vyaciye bicika nk'urufatiro cyane cyane kugira ngo uronke imfashanyo nico gituma abakuru b'ibihugu bose abashefu bose barabivuga kugira ngo banezereze amakungu banezereze abantu yuko ariko arabikora mugabo ngaha muri Afrika no muri dusubiye inyuma nta bikorwa nyezi navyigeze bikorwa hanyuma akandi karorero mwe muvuze ngo ari abantu bapfunzwe nimwiyumvire ahantu hariho code penale ihana abagibiturire hakabaho n'amarwa specifique mukaza buva tubwiye ngo bashizeho konti ya leta umuntu yanyurije amafaranga ya leta wagenda wenyene yijaye ku giti ciwe washeka amafaranga ngo basi nkuko umenga abantu basuma biba leta turiko turabasenga turakomera amashati muradutabara mwijane vyaturaniye kubafata mugabo abivye amatelefone kuri bata buzuye mu gasho uwafatanye igitoki ari mu gasho mugo watwaye mu miliyaridi bavuga ngo twagize imana yawuzanye aguma yidegenza canke ngo basi ni wizane wewe iyo bene ayo matangazo yerekana yuko leta iba yananiwe mu gifaransa twavuga ko ari aveu de faiblesse kuko ntushobora gufata umuntu yakwivye umubwire ngo urazana amafaranga yo kwiti cawe ahubwo mukurikire umufate uraba amategeko ivyo avuga wongere uyashire mu ngiro ikindi cahagaze ibize amastrategie ariko aravuga subwambe strategie zibaho bavuze ko ari yemejwe mu mwaka wa 2011 ntihezo menga ari ifise imyaka 5 haragera igihe ko bashiraho igice ca kabiri cyo strategie ho biranka kopo rufiriyo ingangara biyizi vyarase ko deuxième génération yo strategie ijaho kuva muri 2016 yaragiyeho irarasinywa ashika ku mu kwezi kwa gatanu kwa 2020 muga ntigeze baci ntiyasubiye ku ntiyakoze ivyo bintu byabijeho habaye ingufu n'ibano kuva muri 2016 gushika mu mwaka wa 2020 ntiyakoze ubu rero iyo yindi ntigeze ivugwa batuzaniye iyindi Renine niyo yageze kuvuga yuko iyo ukeneye guhendahenda abantu ugwiza amategeko menshi n'amadisikuru menshi abantu bakama muri ivyo madisikuru n'amategeko bango harabishirwa mu ngiro bakabura rero ikintu je nibaza gikenewe hari ibintu hagarutse ko bose ibintu vya reforme kandi zikaja mu ngiro nk'ibi bintu vya déclaration des avoirs imbere ko umuntu hinjira amabanga n'ingene asohoka ibi bintu vyoshirwa mu ngiro amategeko akurikizwa n'abandi babwiza ukuri yuko toroha gahengwe gatoye kuko abantu banyuza amatungo ya leta sabandi n'abajeje amabanga ya leta ivyo nta n'ikindi kintu bisaba jewe mbere nk'umuntu atabikora kandi yaratowe je numva ko yahemutse none utwaze bwizwa shingiro hajya guhemukira igihugu yabisa n'ivyo hanyuma ikindi hariho ibindi bintu burya natwe bw'ibigambwe turasubiza inyuma
ivyerekeye kurwanya ibiturire ndabaha akarorero jewe nk'umuntu yonzanira imiliyari 6 nganje mu matora akanterera hanyuma nkatsinda muri kodeo ngira ingene uwo muntu mwoza kumukora ko ngo wagira ibiturire ntereye 6 miliyari ngese amatelefone je ndababwiza ukuri ibintu nabikozemwo ndaza amadosiye twagenda avamidi ukagenda gutora document babwira ati ni byinshi turindire uzego ka premidi apremidi haje telefone ati bijya turabizi manze murindire zwagira ikindi ndafise DKN turuwa novuganira ndazi n'abantu bahabwa amambitation bakafatwa nabi bava mu ntibakopera ariko bakora amadosiye bababujije rero nukuraba yuko natwebwe imigambwe amahera turonka ko atayaza atubuza canke tuza kubera intambamyi bariko kuragwanya igiturire ko tuvuga duti nakarantereye nimba atarisha amakora akwiye mureke ariko arisubiza nakarantereye twamuhaye isoko nimba atayikoze neza yandi yaduhaye yavuye ngaha ni mu mureke rero niki kintu kirakenewe yuko la clarification umuco mu vyerekeye ro financement des partis politiques kandi haveho abantu baronka amafinancement aza gusubiza inyuma ivyerekeye la transparence hanyuma ikindi nibaza nuko reka turindire yo ntuzeye ijeho yo strategie nationale hanyuma turabe kutazoza gusa nibindi hari ibintu ariko aravuga ngo vy'ubutare nivyo hariho amasosiyete yahagaritswe mugabo hariho nk'izindi zije vuba niyo twufise bari Soprevo ikorera mu Kirundo ko tuzi lo code minier iterekanya yuko kugira ngo societe ihabwe ngo burenganzira habaho amahiganwa bakaraba ifise competence iri prise offre tout consort uwo baza ati ngiye yoyo yaje amahiganwa yabereye hehe kugira ngo bahitemwo uzoronka iyo soko kubega je amatwa asumira nta vyabayeho uri kurumva mu babijejwe hari nabidoga bati twebwe twadukoresha transparence hari n'abaza nuko nakugwa kubera yuko batemeye amategeko bahawe yuko yemeye amasosiyete ya basaka kwintu bica mu muco rero nukuri ico norangiriza ko burya kugira ngo izogwanya igiturire bishoboke si vy'inzego gusa ni ivy'abanyagihugu ko abanyagihugu nibo batanga amakori abanyagihugu nibo bashizeho inzego abanyagihugu rero baciye muri societe civile bagaca no mu migambwe canke nabo nyene bakivugira bategerezwa kubanza kubimenya bakanongera bagasaba bakurikije amategeko yuko inzego bitoreye zubahiriza ivyo kurwanya ibiturire ubundi bwo nsubiremwo aho nahereye hariho inzego zitaciye mu muco muri rusange revuze muri rusange izo nzego naho zogenda gute nawe tekere gasha niho itana umuntu yatanze igiturire mu kuronka akazi ngo musabe gukora atatse igiturire ntibishoboka niho itana umuntu yatowe amanje gucurika curanura amajwi ngo musabe gukorera mu muco n'ivyo ntibishoboka murakoze barakoze cyane impande yawe hariho uburongoye ishyirahamwe Rushoto Vianney Ndayisaba murakoze kuduha akanya bwa mbere umaze gushima cyane kubona mwaratumiye muri kino kiganiro cyiza kirwanya ibiturire kuko natwe muri Rushoto ibyo dukora bya misi yose turabona amasegiteri menshi usanga barabona ibiturire ukabona ko ari ingorane idasanzwe ku gihugu tuko turavuga iby'igiturire ko bihari twebwe muri Rushoto turavye ibyo tubona byo kuri tele turemeza neza ko ibiturire bihari mu mpande novuga zose z'igihugu ngomba tuvuge mu makwe atatu makuru dusanzwe muri Rushoto dukoreramwo hari nani nabona babwire yuko mbanje kugira igiturire hanini ubutungane bw'u Burundi secteur judiciaire irangwa n'ibiturire icyo novuga nka 85% kandi ubutungane novuga ko ari urwego uhambaye wategerezwa kuba cyo kwitwa pilier y'igihugu kugira ngo igiturire kishobore kuvaho nabo ni usanga bakijya cyane ndabakarureba rusanga abenegihugu babiri
basangiye dosiye bita ubutungane. Ubutungane bwo bwari buryo bujejwe gushimira ku murongo, bagaca abanyabutungane no munsi benshi aha mu Burundi bwacu baca bagenda kuraba ufise muri ngira ni bamwe mvuze bamwe si bose ko yabari bose igihugu cyarapfuye, baca uno munsi wo kurondera guca ubanza neza bakaraba uri mukuri, baca barondera ati mbere ya ubufise gute byogenda gute hamwe no idose mutsinda bivanye n'ivyo umuntu aburanira uwo mpako. Urumva ngaho karana komeye cyane giturire ingaruka mbi nimwe usanga uri mukuri haratswe ibintu ubona bakarongo abantu gito mu tungane itongo umuntu avuka abantu unavuka kwa Yohana bakemeza ko Papa atavuze kubera iki igiturire iryo tongo baca barukuramo igice kimwe bakagabo cyo bihari baca mazabura kinagomba ubweca kabiri naco kuvye igiturire cyo makira no munsi turafisa bene igihugu cyane bato uvuga abapfakazi imfuvyi abantu bikora bafise ingufu aho umuntu ashobora kuviyari akarabata ibyo ntawe rikora akinjira mu itongo ry'umupfakazi agaca arondera abajejwe bamwe mu nzego z'igihugu n'umutungane bakavugana ati irya tongo ripima imetero 3,600 ndebeye kubahamo 130 icyo ni igitoro umwe n'igihugu mutwe agaca yanganje ubona ariko ateye ingwara muri uno munsi. Iki naco nagomba ndabwiza uko igitoro kiri gihambaye cyane guhagarara cyo turaba nico koko itudehe igiture hani habiva ukuntu abantu baja mu nzi hani abanyepolitike bacu abatwara ibigambwe bari mu bantu batuma igiturire kiba akarangagata ati gute Kefa yari yabivuze ngomba ndakivuge gatoyi nawe yabivuze ariko ntavuze neza. Umuntu uravye abantu baja muri amashyamba amateko no munsi mu mugambo hari ibintu bibiri biri muri forme y'igiturire gukora ibisyo kugira cyo kubona abashika amateka bamwe bashika amateka benshi usanga abantu atabaga ngo bise nk'imiliyoni 10 cyane singana naho uzobona abantu bari muri amashyamba amateka cyane bahumuza abantu bagakomakomeye usanga abantu hanini bafise uburyo bukomakomeye ata muntu ukora no migambo n'abajya bamita migambo bato naho bari bakora cyane ntashikirwa kwa bafise amahera basanga usanga bahaye kujya mu twara muganga cyangwa kurasa kibana cyiza iyo rikora ibisyo nawe agiye muri cya kibanza acabanza kwiha kinaco ikintu n'abarbaro munsi muri no kirite bisanzwe uno munsi bashaka gukora ikibazo iyo tubivuga niyo reforme y'igiturire niyo ngaruka mbi y'igituro cyane muzi n'uyuwe ukuntu abantu baronka akazi bamashaka kuronka akazi abanje tana miliyoni 2 ugasanga yarose amanota 70 ugasanga urose amanota 80 baramukuyeho bahaye 70 kubera Tanzania none yatambiye ziwe cyagenda gute igituro kirahari ndetse nabona hano twabanye gitwe bwa ejo to nyene tubone mu matura bashe bidoka ati natangaye muco bidoka ati natangaye mbonye aho abantu kugira umwe ngiye gatore umuntu amuha 500 nonoraje kumva batora mayana bakora batoyikora ibisyo cyaka binaho ugasanga kuri rutondo no munsi bashe bidoka cyaba bashe korne hamanitse aba ukeye kubera wacatanga akantu bakibahinda bacamushira hejuru urumva byukuri niturekera none habuze iki habuze imwe mu hamye mvuga habuze amategeko ni yabuze n'ahari arahari sivyo mugabo sewe kunda ibona twe muri Lesotho n'ahari biracyagwa ategute none nk'ubu namendawa utungana amaze rwo komeye umuntu akoze umutunga rusanga umuntu akoze cyane bituma mu kirubanza niyo umutungane umuntu nawe yorekanye umuntu kagaragara imwe twavuga gafata ati kuri kurazwi mu mategeko ati wowe ugiye bitongo kwa Yohani ibyaporo bikagaragara ko yarenganije akantu kiberereye ngo
ngo ni erreur judiciaire n'amategeko abuze afise impact ni negative nawe umuntu arenganije biragaragaye ko binatohoje ngo ni erreur judiciaire il faut ko haba des réformes zijanye n'ibihe ziri actualize kugira komisiyo kuva sino komisiyo mondiale ego mereka tugaruke ngaha kwa Felicien mu byo abahejeje gufata ijambo bagiye baravuga cyane bagiye baravuga ikijanye nuko abaja mu nzego udasanga berekana amatungo bafise byangiye Gabriel Rufyiri avuga ati cyo kintu carase iyo ni deba tumaze kubona kandi Gabriel Rufyiri yama yakigarutseko yana mu migambwe mu marankontre mu manama magiranira na nyine cyubahiro bama bakigarutseko ariko agenda baremeshe muri rya ntuze muri rya tegeko twakoze ico kintu kiza imbere kandi umukuru w'igihugu turabona ko yavyemeye reka rero iyo tegeko rihaje hanyuma turonkaho namwebwe muronkaho mwishuriza cyo nshaka kuvuga hanyuma ko ngize gatoya kuco ngaruse kuvyo bariko baravuga nashimye yuko aho mu migambwe bagarutse nabo nyene bari baragaruka baravuga bati natwebwe iwacu hari akantu kubera iyo batabigaruka ko vyari kumbabaza kubera mushinga naye Olivier ku mugambwe iprona yatanze karere ko mu Bushinwa hari imigambwe itarenga 9 iyo migambwe ugiye kuraba uko ikora si nk'imigambwe imwe iwacu canke muri Afrika ho tubibona usanga ari imigambwe ari ugukritika cyaye kunaniza umugambwe uri ku butegetsi ubushifata intuzeya niwo ufata intumbere ku gihugu rero mu Bushinwa ho uko bimeze iyo migambwe iza gufasha leta bayintererana ati anye leta twe tubona mu bikoze ukunye turaje kuronka akarusho nabo rero tubatumirire nabo twebwe twese intumbero mu rujya mugambi twabikoranye iryo twarikoranye na société civile twarikoranye n'imigambwe mbere ngarutse no kurajya makenga y'abene gihugu nabo nyene bumve ko muri iri tegeko rigiye kuja bafise uruhara rukomeye ku buryo mu ndinganizo canke mu vyiyumviro vya nyiri cyubahiro ashaka yuko bimera nk'uko unye kwa izi komite mixed de sécurité nabone ubunye umuntu akoze icaha abantu bose ubu nta kuvuga ngo umugambwe canke ubwoko ibiki n'ibiki uyo muntu bamushize ko amaboko canke bakabatabaje nabo rero ubunye nyiri cyubahiro ashaka ko buva ku mutumba umwene gihugu wese umunyamugambwe utari umunyamugambwe amashirahamwe yigenga amashengero baba ari mu bose kugira ngo bikunde dufata umwanzuro ibi bintu byo tubisezerere burundu. Gabriel Rufyiri wumvise ivyo twatanguye kuvuga hamwe n'umwihwezo n'interano baje batumire bashikirije mubona ca gihugu giteye imbere cifashe giteye imbere atagihindutse ubona gute oya ntibishoboka ivyo nta n'uwo kwirwana n'abideha kiretse umuntu agomba kwidigadiga ivyo ukunda jewe nivyo ndibuka ko bampaye ijambo igihe bariko baremeza iki gitabo mu Kigobe naravuze ijambo seruka société civile navuze nti hari hakwiye kuja inkingi ya 6 ivuga exclusivement la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption uko nyene niko nabivuze mugabo ntaco kuko inkingi ya mbere engagement de l'État naho bidaca biseruka ubwo nyene mu objectif abiri bavuze birimwo ubu rero ikintu gikenewe samajambo y'amajambo bose babigarutse ko dukeneye ibintu bikorwa kandi ibyo bikorwa navyo bitangura n'amareforme nta kinagira uzotubesha ntage umuntu ashobora kwihenda kibaza kandi akoresha ingufu zose ziwe ariko arakora ikintu mugabo ingene ugikora hari ico bitara methodology la methodology n'ingene ivyo bintu bikora ubikoze avec une mauvaise méthodologie nta result ushikira
niko bimeze nuko urondera kugira une réforme publique iyo reforme yigize ndabaha akarorero ukuzana impinduka mu kazi kanaka barazanye impinduka muri sherwa de l'État kubera methodology yakoreshwa atariyo murabona ingene vyagenze hari novuga imigambi myinshi yaje rero abantu nibemere nta muntu amenya vyose bemere bakoresha bahinga babafashe kandi washaka mva makungu naho babara abarundi mugabo habe ini methodology abantu bose babona ko byukuri aba ini methodology acceptable mugabo ibintu bigigwa byukuri jewe mbonmengo nta science jamwo nta technicity jamwo na expertise imwe iri acceptable kuko kwisi yose nabivuze birafise ingene ibintu bikogwa ntibavuga ngo numugambwe umwe cyangwa ngo ni oya ndababwije ukuri giturike kitagwanijwe nk'ubwo buryo ndababwiye methodike kandi bugaragara ivyo turiko turavuga vyose turiko turarota nta kimwe gitupfa gishobotse kuko twavuze ngo twavuze ingaruka mbi z'igiturire turazivuga nyene ingaruka mbi z'igiturire ndababwije ukuri umuntu bivuze ngaha hari n'igihe abantu baturiko baratwara bavaho biruka y'igiturire cyamaze kumunga muzora burya icyatumye mu butu yiruka burya n'igiturire cyatumye kongi bakugiri n'umuperezida wahakiruka haragera igihe inzego usanga igisida n'igipolisi n'agakomera ca biruka hanyuma umuntu yaramaze guhaga akagira uwo mugabo amaze kugwana afise amakamyo 30-50 uwo mugabo amaze kugwana amwasa ate nibishoboka nibikunda nibije bavuze umushinga amateka Olivier yavuze byo abantu badandaza umuntu aza kwiyumvira ingene zo kugwanira igihugu afise amakamyo 50 ariko aravina Nairobi uyo muntu ni wahiye aza afise umutima ukoze gute nibikunda na rero twe tuvuga tuti abariko baratwara bararose abahanuzi ataco babasaba cinyungu kuko iyi experience utanga bugi iri wa mafaranga handi mugabo ko igihugu ari icacu turemere tukabikora ariko ngenda kubwire ingaruka mbi z'igiturire tutavuze vy'amabarabara je ndakunda kuvuga nteraba ikintu kizokwerekana kw'igihugu camunzwe n'igiturire uzosanga ibaraba hamwe uruhande y'ibarabara hubatse inzu nziza mu bw'ibarabara ryaraheze iyo ni indikateri kwereka neza ko igiturire camunze igihugu hanyuma usanga abene igihugu muri rusange usanga bidoga bariko baridoga nta muntu n'umwe ugenda kubaza abake mu gihugu atukubwira yuko vy'ukuri yasheserejwe n'igiturire mugabo kandi haza ubwa mbere ubutungane na administration ku bene igihugu ubutungane najya mu ntwaro mu bakomine n'ahandi mugabo navuze ko ari biturire bihambaye bisenyura igihugu n'inzego ni biturire n'ivyo twavuze la corruption d'etat la corruption politique igiturire cyo mu vya politiki igiturire cyo mu matora ibiturire cyo mu masoko ya leta ibiturire byo mu makontra yibi na biriya mugari n'ibindi biturire cyo bita la corruption sexuelle naco ni igiturire siniko mwari mukizi ico giturire naco nekiha kandi kiri mu bigwanyo hari n'igiturire ibi bitaro recado ivyo bitari cadeau empoisonné amakado abatwara bahabwa bagashikana ivyo navyo ni ibintu mu bisanzwe recado sont interdits amatiere yo kugwanya igiturire kibi amakado arabujijwe ibi rero tuvuze igiturire ni ibintu vyagutse mugabo kugira ngo bigwanywe jewe nukuri ndarose umwizero reka tuzohimbaza itariki 9 umunsi mpuzamakungu hari kugwanya igiturire ntuzari ikintu yagarutse ko padiri ngaha ayi sefuriye yavuze ikintu cy'ama evaluation periodique uburundi buragirwa examen bwaragira imbere hakiri ministère ya bonne gouvernance kubera bwasinya amasezerano ayo masezerano yashize ikintu bita mécanisme d'évaluation de mise en œuvre bashize yitegeko cy'ukungene ivyo ibihugu bigwanya corruption uburundi bwaragiriwe evaluation rimwe n'igihugu ca Venezuela na Egypte muri 2010 muri periode 2015 hanyuma muri periode ya 2015-2020 bugirirwa evaluation na Allemagne na Cameroon
izo evaluation twese baratubajije twaragiyemwo baratubaza amaraporo yaratanzwe kiretse raporo ya nyuma byase kwisohoka kubera itagira atabona kibazo nyakubahwa nyamba mutari mubizi kugeza kuno saho Burundi kuva ministeri ya bonne gouvernance vuyeho ubu uya habaye inama muri byo rwanya giturire nagenda babwire yuko ubu intebe y'u Burundi bigaragara iminsi yose ku makungu iragaragara nta muntu numwe wabibazwa ubu mbere jewe ragiye imodoka y'inje negendeye byarabuze umuntu aserukira leta ngiragira ivyo bintu rero twere twarabivuze twanditse n'amakete mugabo nta mwigiza twishura rero ibi bintu vyuko vy'ukuri no mu makungu kuko nababwiye igituriro no munsi gifatwa nka front mondiale ubu ariko ubu kwisi bariko bararondera ukungene hoja sentere mpuzamakungu rwanya igiturire biza byaramaze no gutangura rero ibi bintu vy'ukuri vy'amajambo ya politike nukuri dushake tubihagarike mugabo tugira ama reforme ifume ba reforme imwe mugabo ije mu ngiro apana za reforme za charwa de l'etat za reforme za profruitier bibava ngo bagira batevye gutera ivyamwa n'amavoka ni oya zijya reforme nazo tugomba reforme nk'ijya obere imbuto ziraboneka zijya reforme ya obere twari ku miliyari amajana munsi ya miliyari amajana 4 muri 2008 en 2025 turi ku miliyari 300 none iyo se reforme vraiment uwari wese yogira yo kandi babanje kwirukana abantu bose bakora n'ubutumwa nibagira uko sindaya kubivuga ndazi ko shobora no kunkwegera mugabo niba basohore hanyuma baza nibizogorana mugabo baguma barokirita wenda kubwira vy'ugusigi kwisigira ku mivyiro ivyo nta na kimwe bishobora gufasha eka kweli hanyuma umbabarire harakana nagomba nongere ku gatoya mwa kino gihugu turafise umugenzo mubi wuko ata muntu ashima ivyo mugenzi we yakoze nukuri turasavye ivyo umuntu yoba yakoze naho yoba utamukunda nubiperenize ibi dogo turafise umugenzo mubi ugiye wari mushikiranganje umugenzawe ivyo yakoze vyiza ushaka kubisambura ubu wari directeur general ivyo umugenzawe yakoze ushaka kubisambura kugira ngo uboneke wewe burya nivyo bintu jewe mbabarire nkoresha ijambo reka ndarireke mugabo nagenda babwire yuko ikintu nivyo urumva hari ibintu usanga bigoye vy'ukuri hari ibintu ubona nawe bikakubabaza wibaza igihugu kuva ugasanga ibintu vyubatswe neza murabona kubera uwo mugenzo kuko igiturire ikintu ca mbere kimara mu nzego z'igihugu kimara ubushobozi n'ubwenge abantu baronka akazi bakaba badashoboye urabona ibintu byose byasambutse kubera nk'amasosiyete menshi yakozwe ubu yose yarataye inguvu kubera iki kubera abantu baba babihabwa baba bajaho uko nyene bajaho ibi rero twe dusaba yuko ibintu biba vyakozwe n'umuntu aho umwanka la grandeur donc les esprits grands nukuvuga wewe wemera umuntu nawe utamukunda ivyo akoze ukavuga ati nukuri uyu muntu nawe tudahuza ikintu yakoze n'iciza mugabo bakimentera mugabo no munsi siko bimeze rero jewe nifuze ko vraiment abantu batwara canke bazotwara nejo n'abanyepolitike wumve yuko umuntu yakoze ikintu ciza naho uwo mudahuza ukimentene mugabo mbona umengo abandi bashobora kubisambura no kuri Ewe mbere yuko tugaruka kwa Felicita tuje kwa Furera tubwire mubona rero igikwiye gukogwa kugira ngo yambona kazoza ishoboke niki. Ego murakoze Gabriel Firi yavuze ibintu bya reforme iyo reforme niyo ariko yatubwiye n'ibintu byerekeye inzira twofata kugira ngo iyo reforme ishika aho yoshika ni yihe donc iyi methodologie hari mbwira abantu bari mwatumviriza ntaba biyumvira ko ari muri politike gusa hejuru kugwanya ibore ni ibintu bitegeza gutangurira no kuri ya mwana ari muri gardienne bakabimwigisha ujya mwana ari muri primaire bakayimwigisha ujya mwana ari mu secondaire bakayimwigisha ujya mwana ari muri kaminuza bakayimwigisha ngira ngo Gabriel Rufyire arabizi hariho urwego muri Nations Unies
gwitwa Grace ou Grace sinzi uko nomenya uko bakivuga mu Kirundi ako ni Global Resource for Education Against Corruption for youth ari madafna yibuka neza ariko harimo ama programme Jason David mu mashaka harimo ama programme umuntu ashobora kwigisha kuva umwaka wa kuva muri gardien ukaduga gushika no muri university rero ngira ngo muri iyo reforme igihe bari mu barazana izindi nguvu aho ziteza kuja biteza kugwanya ibore biteza no kwigishwa guhera mu ntango gushika muri kaminuza n'abigisha ibijanye n'imico myiza haba muri terambere mu butunzi nabo nyene bagira ico no kwita recyclage bakiga bakamenya gushika n'ubu twatumaze kubigira kabiri cyangwa gatatu hariho imwe yabereye muri izo zitatu hariho yabereye muri ntuze muri mu Rwanda nari mu babitegura barazana ba professeur bavuye hanze bavuye mu bihugu bitandukanye mu Burundi mu Rwanda muri Cameroun niho bari Mali Côte d'Ivoire Namibia n'abandi baraza turamarana iminsi 3 biga ukuntu bo kwigisha mu mashure ibintu byo kugwanya ibore ngira ngo rero ntuze kuko nimumve ndakivuga murazi yuko iribore no mu mashure ririmo yumva bavuga ngo umwana yideribeye kwideribera kuvuga iki ya umwana w'umukobwa ngo yagiye kwideribera ku mwigisho wiwe canke umwana ngo yagiye utanga amafaranga kugira yimuke bamuha yimuke urumva utanguye ngaho uri umwana igihe uzoshika hejuru nawe bigenda gute nuko rero intuze iyo mico myiza yo kugwanya ibore byo kwigisha kuva mu ntango mbere n'umwana akiri kwibera ego mbere yuko dusoza ndabona dusigaje umwanya muto kumbure twongere ijambo abandi batumire bari hano sinzi ko Olivier bashobora kumuha micro mwumvise yuko igiturire gifise ingaruka ku mbono kazoza yamiri kwiravugwa ryo hangiro igihugu gifise muri kino gihe mubona hakwiye gukorwa iki mufate umwanya muto yo dusigaje umwanya muto byinshi babivuze kandi nta muntu tutabihurije ko ibyo kogwa nuko izo mekanisme twavuze zishobora kugwanya ibiturire nk'izi nzego zigwanya ibiturire zogaruka kandi zikabandanya zigakomera numvise umuhanuzi w'umukuru w'igihugu avuga ati tugo turasiraho strategy izobigwanya ibintu vyiza cyane bikore ntivyandikwe gusa ubutungane systeme judiciaire nkuko babivuze idahindutse ikiri kuri kwa kundi kora ntibikunda kuko nibo bategerezwa kugwanira umuntu wese arenganijwe nako karenganyo ikindi nuko contrôle parlementaire mu Burundi yokora abashinga amateka badakurikiranye ifaranga rya leta iyo ryakoreye ngo barikurikirane gushika hari aho ryakoze contrôle parlementaire iri mu kintu cyambere gifasha kugwanya amahera ya leta yatowe kwagira icanye cyo ngomba kuvuga ikindi navyo ni ibinye byo gufata ibintu erega hari ibintu biboneka mu Burundi jiwo mu muntu tumwe ati genda ufata abantu bari ibiturira ubu no bakwereka confiscation des biens y'abantu bivye biriho biraboneka umuntu wese yo bifata kubera ko abantu babitinya ibi vya marché public irimwo igiturire kitagira izina cyane cyane ibyo byo kuvuga ati umiki ikindi cyanyuma ni mwebwe aba journalist banaye mugira journalisme d'investigation barayihagaritse kandi ari mwe mwategezwa guha inkuru abantu eterega ngaha twarafashe ibi ahantu twarabibonye mugabo journalisme d'investigation yarafashije muri ko mufashe iki leta namwe n'abantu tuba dufise uruliste wa journalisme d'investigation mwagize rutwereka ivyo bintu byabaye bibi byo noterera murakoze cyane duha ijambo Kefa Nibizi nawe namwe acagagure murakoze sinza guteba kuvyerekeye ivyo kugwa nkuko vyagiye biravugwa harakeneye ikintu ca transparence
ca reforme plutôt iyo reforme ije mu byo twokwita digitalisation ku buryo omwe ibintu byose batarasaba kuko umwana w'umuntu ariko ameze yamakenera kwegeranya ibintu ilifo gushaho de mécanisme zimubuza gukora ivyo bintu ico kintu ca reforme rero mu madomene atandukanye kirihuta cyane ica kabiri nagomba no kuri ishimire nongere shigikira ibintu frere ngaha yavuze mu Kirundi bavuga yuko igiti kigororwa kikiri gito kugira ngo bikunde abantu amaze gusaza burya umuntu amaze kuba afise ibintu yarunze bivuye mu giturire kumugorora biragoye muga turakeneye yuko n'imiburi iburi basi ugwaruka ni rukure rufata ico kintu cyo kujya ibiturire no kubitanga ko ari kirazira kwa kundi batwishaho kizira kwica umuserebanyi bakavuga ngo mama wacu acika amabere n'ibindi bavyigisha uko abana baze bumva yuko ivyo bintu ari ukubiheba ariko nagomba no kuri nsabe wajaserukira ibiro by'umukuru w'igihugu nimuswe kutubwira yuko kugira ngo kwerekana reservoir bisaba strategy ndakizoza gukora kuko ibwizwa shingiro ririho amategeko abitekanya ariho amasentare ariho ahubwo nitwumve guherejo babikoze ivyo batarabikora jewe muramba bari muri code dufata yuko nk'abatowe barahemukiye abanyagihugu kuko ntibubahirije ibwirizwa shingiro nta kurindira ngo strategy ivyo nibabikore hanyuma ico nagamperezeko nagabangaruke ku banyagihugu bariko baratwumviriza nibo batanga amakori nibo bashiraho inzego n'ifashanyo ziza ari iziwabo n'ubutare budandazwa n'ubw'iwabo ntibasure kwidoga nk'aho mbenga baragowe ibintu n'ivy'iwabo nibabihagurukire nk'uko baba bari mu migwi nk'ibitu vy'imigambwe canke amashirahamwe yigenga canke amenyesha makuru canke amashengero kuko n'amashengero nayo yadufashe kuko ashobora gusanga umuntu yitwa ko hari umukirisu w'imbere mugasanga niwe gibiture gusumvya abandi mu mashengero ico kintu gifate ko ari icaha kujya ko umuntu yosambana canke akica babifata uko hanyuma rero ariko abanyagihugu murasongora kugira mpeze abanyagihugu ikintu gifate mu minwe kujya kuntu tubonye umuntu afise ikigwanisho tumwiruka ko ariko turiko no kuri kagiturire murakoze yego mereka rishoto nawe afata ijambo acagagure no tumwe gusa sindenza kuco mbona cokogwa ico wabwira igiturire kiveho ni ikintu kimwe cyonyene ukuri inzego zijaho z'igihugu ifo ko haba hakaje umuntu mabanga azi yuko utagiye gutunga uno musi tubara mu Burundi umuntu aja mu mugambwe kugira ngo igiti atunge cyonyene mu gihe umuntu aja mu mabanga avuga ati nkeneye guca nubaka inzu nziza nzobadeje nubaka inzu nziza ndo mustani bwanyu nubaka inzu nziza kuko nta muntu muto yarogwanye giturire bidaheraho nyene mu gihe inzego zo zijaho ziba zironda gutunga ziri giturire nta muntu muto y'umwaro bigwanya naho bamategeko bashira mu ngiro ni babandi bafise amabanga ibizokunda haje abantu bumva yuko bagiye gukorera igihugu batagiye kuronda gutunga bari giturire urakoze cyane tuba turagira ku musozo w'ikiganiro Gabriel Rufyiri murongo ishamwe urikome namwe akajambo kanyumbira jewe mvuga utuntu tubiri tarenga akambere naka frere Saint-Frère aje gushikiriza ikintu kijanye n'imico ni ikintu kigomba gufatirwako kandi kirihimbaye mwirya mu bibazo twabonye bitera mwirya strategy twarabivuze yuko ikibazo c'imico kiri mu vyambere bigomba kubanza gufatirwako imico myiza mu mico y'u Burundi ibintu vyo kubesha kuko burya igiturire no kubesha birajana ni ibintu bibiri bivukana mu Burundi rero twaramaze gufata ikintu cyo kubesha kumengo no muco umuntu n'imvi ku mutwe ni koti ni karuvati akabesha ku murango riva abantu bose barorera ivyo bintu tubice nk'umuco ibintu vyo kubesha ukabesha ku murango riva abantu bose bakora kandi kuva ko ari bisanzwe mwariko muvyo mu mashengero usanga mu mashengero nibo bicara imbere abo bantu bazi ko umuntu ari kibeshi adasanzwe ivyo bintu rero nibaza yuko tukagomba kubifatirako tukumva yuko umuntu w'umunyakinyoma atakwiye kuvugira ijambo mu bantu ica kabiri je nagomba shimire n'ukuri ibiro vy'umukuru w'igihugu ndabashimire kuko
muri leta ntibakunda kwitaba ibiganiro je nivyo mpora mbona. Rero kubona babikoze nibaza ko ari ikintu ciza kandi kika kizobandanya nico twiyumvira. Rero ico burya barakeneye abantu kumva mu biganiro nk'ibi hariho interaction il ko tuduze ikintu bita débat d'idées. Igihugu kitagira débat d'idées abantu bagira interaction y'ibiganiro y'amajambo ucubona kumenga abantu baba bahunga ibiganiro bakunda ikintu bita monologue. Ibi rero jewe no kwisanga ntabishimye nibaza yuko bizobandanya kuko nta numwe abayipfuza kuko twebwe nkuko mwabivuze twebe turabafasha leta kugira ngo tushobore kugira tusimbataze uco no kwita ubumwe n'iterambere mu gihugu. Ivyo rero nibaza yuko ari vyiza hamwe byo shishikara mugabo kandi iyi gitabo turasavye by'ukuri kizojeho mugabo kije avec un calendrier y'ibizokogwa mu maguru mashasha byofasha cyane. Tugira ko tumuha ijambo mbere ko dusezera ni Felicien Mbonihankuye n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu mwumvise muri kino kiyago cacu bamwe n'abandi iryo bagona mbere yuko dusezerana abanyagihugu bizera iki abaturi kumwe ngaha mu bijeje iki mwumvise ko na Gabriel Rufyiraje kubashimira yuko kubona mwemeye kwitaba naho nyene gira muduhe icizere yuko nitwasubira kubarondera muzotwita ngira ngo yo havagira ko nyene akara izi ntererano aba nabandi bagiye barashikiriza akatubwira ko mbure yuko hari ico zizofasha mu byo basanzwe bahanura umukuru w'igihugu na burya tuzi yuko ikibazo cyo kurwanya ibiturire ubunye kiri mu biro by'umukuru w'igihugu cyane. Murakoze cyane murakoze ntitwareka kureka kwitaba amadutumiye ku gikorwa cy'igihugu nk'iki inyi ahubwo mbere nongera nkenguruke ku ntererano z'abantu bose bari ngaha b'abanyamigambwe b'aba société civile murumva tuvuga rumwe kanatsinda dukorera igihugu kimwe n'igihugu tuzoraga abana bacu ifo yuko ari igihugu kiba gitunganije neza kizira ibiturire kubera ibiturire mwese ko cica vyinshi umwizero kwiza intererano zizogira ico zifasha ni munini cyane. Mwumvise ivyubiro byavuye mu bantu intererano batanga bavuga ati bihajiho ibi nihajiho inzego zikomeye ivyo onye natwe tuvyumva gutyo kandi ugushaka kwa nyiri cubahiro barabibona bose barufyiri no mu yindi migambe ngira ngo siko vyamye abantu baronka ijambo gutya bakavuga icube bashaka bakavuga ati twe tubona ko vyogenda gutya kare muraza hari gihe wasanga iryo jambo batari bose kuba rero ideba yuguruye gucyanye abantu bose bakavuga ico biyumvira interano butereye igihugu ukumva ko bose bafise uwo mwitwarariko yuko igihugu tukidugiriza hamwe nukuri ibintu byo gushima ahubwo namwebwe hariho akantu umushinga ntayo Olivier hariya yavuze muri Pron ati ahubwo n'abajournaliste ntimusigara inyuma arikara muri ko muramuhija mwavuze ngo imbona kazoziguma ivugwa umenga ikivugwa ku majambo twaratanguye namwe turi kumwe reka tuje ku kivi tudugirize hamwe hanyuma mwavuze icokogwa n'ikihe ko abandi bari ko barateranaje sinore gutereye icokogwa n'ibintu bibiri ubunye turi ko tujaga iyi ntuze ya digitalization kahaja igiturire hamwe mudahura n'umupolisi ari kitasi musanga hari yanye muri boîte cijiye avyonye digitalization izoheza ibintu by'ibiturire haniri hanyuma na changement de mentalité duhinduke abarundi duhinduke nabene gihugu bahinduke uza gutanga igiturire ngo reka ngo nirukange ku mucamanza nta muntange ko batariko baratanguranwa niba bireke nabo nyene bumve yuko bagira icizero namugumye numva barufitiri bavuze ngo hariho uwo mu gatumba yavuze yuko ubiretse atacuronga ukumva ko ari ngorane boko yavuze ati utatanze igiti oya sivyo abacamanza b'intore bariho naje narabaye umucamanza ndazi yuko twaracimanza atakintu dusavye ariko batwumviriza ariko ni bake kwera ni bake barahari ahubwo nibo twokomeza ahubwo tugasaba nyene hakaje abandi bacamanza tugakwijambo nivyo rero ni changement de mentalité ni digitalisation ibindi tuzoha turenganyira la volonté y'umukuru w'igihugu ya nyiri cyubahira hari yuko kuduza igihugu ku buryo bw'amategeko butenge
urakoze cyane rero ni kuri uwo mwihwezo n'izo ntererano abatumire twari kumwe bashikirije turangirije ko kino iganiro cari cerekeye urwanya ibiturire n'imbona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Iganiro rero mu kurangira reka dushimire abatumire Gabriel Rufyiri urongoye ishirahamwe Uricom ibyo washikirije wama uri kurabishikiriza turagukengurukiye kuba witavye utumire. Ego naje ndabakengurukiye kubona mwadutumiye kandi nkakengurukira nabo twasangiye ikiyago kuko mu vy'ukuri habaye intererano kandi kuvuga ibintu ngene bimeze n'intererano nibaza ko no bizobandanye cyane muri leta vy'ukuri baze baritaba kuko kenshi murambona umengo ntibitaba. Ngira ngo bazokwitaba kandi banavyemeye ubundi dukengurukira ni Frère Symphorien ntibagirirwa turagukengurukiye kubona wafashe umwanya kugira ngo uze gutanga izi ntererano muri kino biganiro. Murakoze cyane gose kuba mwantumiye ngira ngo bice binyibutsa yuko ejo bundi mu kwezi kwa 12 hariho inama mpuzamakungu yo kugwanya ibiturire izobera hari idoha ku itariki 15 gushika ku itariki 19 kandi yoteje iteza gutangurwa na symposium academique na jeno tegeza kwa narayitumiwemo turetse yuko atariho nzoba nti. Urakoze cyane reka dukengurukire kandi na Felicien Mbonihankuye twibutse yuko uri umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kijejwe amategeko no kugwanya ibiturire turagushimiye kubona wigoye ukaza kudufasha kuremesha kino biganiro. Turashimiye natwe ko mwatwiyumviriye kugira ngo tuze gusangira ikiganiro gifise akamaro kanini ku gihugu se tukuvyerekeye intwari bereye amakenga Rufyiri yavye yuko mudakunda kwitaba ngira ngo ntadusubira. Oya Rufyiri nahera amakenga turi kumwe ubunye twese tuzodugiriza ikivi hamwe naje mudukeneye turabimeye ko tuzobitaba. Urakoze cyane reka kandi dukengurukire Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe Iprona akaba ari n'umushinga amateka turagushimiye ku ntererano watanze kandi zadushimishije twumvise yuko no mu biro by'umukuru w'igihugu bazozikorera ko kugira ngo ryahangiro rize rishoboke. Murakoze n'ubundi munsi muzodutumira tuzokwitaba. Reka kandi dukengurukire Kefa Nibizi intererano mwatanze turazikengurutse kandi turashimye kubona mwigoye mukaza kudufasha kuremesha kino biganiro. Ni twebwe tubashimiye ko namwadutumiye kandi no hanyuma munsi kudutumira tuzobitaba. Reka dushimire kandi ndayisaba Vianney nawe akabarongoye ishirahamwe Arushoto turakengurutse ingene watwitavye n'intererano washikirije. Murakoze namwe kwa mwadutumiye n'abanyuma zobitaba kiganiro bihambaye cyane kuzaba igihugu mugihe tubana n'igihugu babibareza. Reka kandi dukengurukire bagenzi bacu Alice Ndayizeye twari twatumye hariya mu Gatumba dukengurukire kandi Egide Ndayishimiye yakorenga ibujumbura dushimire kandi na Arisine Basumba yakoreye hariya mu Rumonge. Iganiro twibutse ko cari kiremeshejwe na Jerome Nderimana vatikanije na Christine Kamikazi. Muhinga bw'ivyuma ni Lina Marika neza nayo kuri micro nawo kuri kamera murantunga akaba yari Ahmed Marcelin.